bakunzi bacu bakunzi ba B-Info Plus kandi baramutse ndabahe n'ikaze mu kino kiganiro cacu cuno munsi turigenezo rya 14 ukwezi n'ukwindwi umwaka wa 2025 ndamutse cyane abantu dukurikirana yaba ari ngaha mu gihugu cacu ciza cy'u Burundi, abari muri Kenya, abari muri Zambia, Afrique du Sud, aho baherereye hose batumva kuri B-Info Plus tutibagiye abari mu mugabane wa Europe, Asia na Amerika, bose bumve yuko tubaramukije cyane tunabaha n'ikaze mwa kino kiganiro cacu cuno munsi. Nkuko mubibona ku ruhande wanje ibafu kwanje hari umusesanguzi we twama turi kumwe misi yose, reka ntangwe ndamuramutsa cyane. Yes, urakoze cyane bwana journaliste, nanje ndakuramukije. Ego buriya kuva mu gatondo ntabwo twabwakorana ngo tugikintu ushikize bakunze ibiganiro byacu. Ni wowe ukunda kuvuga ko twabanyoteje, nibyo kabisa batwihanganire twabanyoteje. Ego reka rero ndabaramutse aho bari hose. Ego anizere yuko baguwe neza. Ego so ariko kandi bwana journaliste, mbere ko tubandanya n'intumbero y'ikiganiro kumbure, hariho ubutumwa bw'umuntu yadutumye. Ego reka kwanza tubushikirize abadukurikirana cyane gose. Woba wifuza gukorera hanze y'igihugu? Hariho benshi tumaze gufasha kuronka akazi muri Dubai. Woba wifuza kuba muri bo? Biroroshe cyane, tubafitiye ubuzi bukurikira: ubwubatsi construction, ubushoferi driving, gushikana ibintu ku mukiriya delivering, gukora mu bubiko bunini bw'amasosiyete warehouse, gucunga ingo, amasosiyete n'ibindi, abo twita abasecurity n'ibindi. Hejuru y'ivyo tubafasha kuronka visa mu buryo bunyarutse kandi bworoshe. Mufise ico mubaza, twakure kuri +971 50 88 13 005 canke +257 79 90 29 73. Kuronka akazi muri Dubai biroroshe kandi biranyaruka. Hasigaye amahitamo yawe. Bwana musesanguzi, nongere ndaguha ikaze mwa kino kiganiro nyuma y'iyi publicity gato iciyemwo, ariko dufite byinshi byo kuganira kuri uno munsi. Bwana musesanguzi, inyuma y'ibiganiro byinshi twagiye turakora, ubusesanguzi bw'isho yagiye rakora, hari benshi abagiye baravuga ko woba uri mu extremiste. Sino bivuga mu Kirundi, ababizi barabizi. Mbega wewe bya bintu bivuga kwiki? So bwana journaliste, abantu bavuga yuko n'abandi mu extremiste ndi umunyamacakubiri, bavuga yuko nkoresheje n'imvuga abanyamurenge ko n'abandi umunyamoko. Ego ikintu ca mbere no nakubaza nawe ubwawe, je ndigiki? uri umurundi? Ndi umurundi sivyo? So ndakubaje ko n'abandi umuhutu cyangwa umututsi cyangwa umutwa, wowe je ndigiki? Nabyo nzi pe. Niyo mpamvu rero ntabwo byari bikwiriye yuko bajajinga umuntu kumwe n'ukundi. C'est vrai, abo babanyita yuko ndi umunyamacakubiri, kumbure ashobora kuba ari bamwe n'abandi boba bariko barakogwako n'ukuri ndiko ndashira ahabona, sivyo? So je franchement ntabwo ndi umunyamacakubiri, sindiwe kabisa. Abantu twagiye tubana kuva kera n'abantu tubana ubu barazi neza uwo ndiwe, barazi uko ndemwe n'uko ndi. Jewe ndi wa muntu bwana journaliste, iyo ndinze nserura ikintu ntabwo aba ari ibintu bije ubwo nyene, aba ari ibintu bimazemo imyaka myinshi, hama nkabona ko vraiment byandenze byandundumye nkosho terme, hama nkabona gushobora kugira iki kubishira ahabona. So nibaza yuko abo bantu bariko bancira imanza bavuga yuko n'abandi umunyamacakubiri bariko bafatira cyane ku biganiro tumaze imisi tuvuga, aho twerekana neza plan reka mvuge plan izi FPR inkotanyi ifise mu karere k'ibiyaga binini, sivyo? Ndazi yuko atakindi kintu babikuye kuko jewe sindigira mvuga yuko abahutu ari babi, sindigira mvuga yuko abatutsi ari babi, sindigira mvuga yuko n'abatwa ari babi. Jewe mvuga yuko amatware cyangwa se uburyo FPR inkotanyi itwaramwo, amayeri bakoresha kugira ngo bagume ku butegetsi imyaka n'imyaka, niyo mabi. Ibi rero je nibyo nguma nerekana. Niyo mpamvu rero kumva yuko bamwe n'abandi bavuga ko ndi umunyamacakubiri, ndi umu extremiste, ibyo jewe ntabwo binci intege, kuko ndazi yuko kubivuga
no kuba ndiwe ni ibintu bibiri bitandukanye. Je ndibuka hariho umutama yasanze akora sinzo kibagira yasanze mpejeje gukubita umuntu hari kera yanutse ngo wambwawe hama cyo gitutsi kirambabaza cyane musimbira ko ndamukubita uwo muzee rero acasanga mpejeje kumukubita kabisa kirambaza none umuhoyiki yanyise ko ndimbwa tirega waciye imbwa kwera mukubise niwe bwabimbwa yanya yagutuka ngo urimbwa bashimubwira uturazi rero impano umurizo nshire haje nyuma nce mbimbwa kujya makondisyo haje bari kumushoboye so bivuze ngo rero aba bariko baranyita yuko ndi umunyamacakubiri sindanabazi sinashimira kumenya n'abaribo mugabo ndazi yuko nibakurikira iyo twatanguriye gukora ibiganiro byacu ahantu byatanguriye n'ahantu bigeze uyu munsi niyo tuzobandanya tuja kwa journaliste bazoza gutahura yuko jewe ndi umunyamahoro ndi umuntu nkunda amahoro ndi umuntu nifuza yuko abantu bose bagirana amahoro sindi wa wundi je nko kwizintambara wapi jewe sindi nko kwizintambara ngira ngo nabizi nawe wiyo tuba tuko turavuga amakuru y'abantu baguye ku rugamba ushaka warashaka abari nyeshamba za RDF na makuru mvuga mbabaye cyane gose sa makuru mvuga nezero ngo kwera ko ngo bakana kabavuye wapi ndayavuga mbabaye mugabo nkayavuga kuko nyina bara makuru so jero muri makendi wa muntu nifuza yuko abantu bose babana mu mahoro n'umutekano atanumwe agiye hejuru y'uwundi cyane gose bwana musisanguzi nkunde tubandanye iganiro cacu kumbure karagaciyemwo reka tubandanye n'ivyo munsi bwana musisanguzi imyaka irenga 30 irarumanye President Paul Kagame canke FPR inkotanyi ziri kurondera abo bita intera hamwe muga kugeza uno munsi ntawe barerekana abo bafashe canke nabo barafashe mbega ku ino myaka yo birangiye bariko barabarondera ni ikihe kintu ubona yuko cyo bagituma yuko batabatora bien sûr canke byo bari bindi bintu ariko araprofita kugira ngo bikunde bigumire ngaha muri Kongo? Yes, bona journaliste iki kibazo mbajije novuga yuko kigomba gitume mvuga amajambo aremereye cyane mu byukuri amajambo nagume ntinya kuvuga cyane nirinda ko kumbure ivyo batangiye kunyagiriza ko ndi umunyamacakubiri batona binyagiriza sivyo so nkuko bivuze bona journaliste imyaka irenga 30 yes President Paul Kagame nabo bafadikanije iraheze imyaka irenga 30 iraheze nkuko bivuze neza baja muri Kongo bavuga ko bariko baraja kuronderayo intera hamwe sivyo ako tuvugana ukuri nimba mu vyukuri iyi myaka yose irenga 30 baja kurondera intera hamwe muri Kongo ubwo zirabayo barazimaze abazima he batazibona hari umunsi urumva ngo batoye intera hamwe muri Kongo bazanye mu Rwanda cyane bakazerekana nta n'igitero turumva cy'intera hamwe so bivuze ngo rero ntabwo bariko baraja muri Kongo mu byukuri kurondera ivyo bita ngo ni intera hamwe bafise ibindi biriko biratuma bona journaliste baja muri Kongo aha no kubaza ku ego data dufate ko kwaje kurondera intera hamwe muri Kongo none kurondera intera hamwe muri Kongo bihuriye hehe no gutembagaza ubutegetsi bwa Tshisekedi nawo bihuriye mugabo kudeta muri indwi heze yarahatswe kandi amakuru aremeza neza yuko ijya yari plan yanatumye wanashaka President Paul Kagame amara ikiringo kirenga ukwezi atabonekana yari muri planification y'ijya kudeta so none izo ntera hamwe arondera muri Kongo bihuriye hehe no gutembagaza ubutegetsi bwa President Tshisekedi so bivuze ngo bwana journaliste uranyibukije imbere yuko wanashaka ninjira neza muri ico kibazo cawe unkundire nsangiza abadukurikirana amajambo President Kagame ubwiwe yivugiye sivyo n'amajambo aremera natiye n'ubwoba aho yavuze ngo turicuza kubona baraducitse
bagahungira muri Kongo tutabishe yakoresha iteme gutsemba sivyo abantu ubundi gutsemba no kwica nyene mugabo nyene urumva bavuze ngo naka yatsembye abantu babako naka yakoze ihonyabwoko mandi majambo ni nk'ihonyabwoko ngira ngo urumva ko mu Rwanda bavuga ngo bagirizwa ngitsemba ngo yakorewe abatutsi ubwo babagiza genocide yakorewe abatutsi sivyo so Kagame aravuga ati turicuza ngo icatumye baduci bahungira muri Kongo apana bahunga gusa barabacitse bashatse kubahondera mu Rwanda biranka barabacitse kandi aribo bakoze genocide umva yavuze ngo turicuza icatumye baducika bagahungira muri Kongo okay nabitahuye bagiye gukora genocide tutabatsembye ni Kagame yivugiye amajambo aha uza kubishaka turamuronderera n'uwegise bw'u video yavugiyemo amajambo so hari ikindi kintu gamba yaciye avuga bana journaliste Kagame ubwe yavuze aho yavuze kandi ngo twebwe ntabwo dukurikiza amategeko dukurikiza amahitamwo yacu uyu ni Kagame yivugiye aya majambo so niyo mpamvu iyo mba ndiko ndavuga amwe mu majambo Kagame yivugiye mba ndi gushaka yuko abantu mutahura yuko ntari umunyamacakubiri sivyo turabizi yuko muri region de Calac u Rwanda rurateye imbere cyane ku bintu by'itangazamakuru sivyo iyo bashatse gusebya umutegetsi umwe n'uwundi babikora mu kanyisasi bacishije ku bitangazamakuru byabo ni nkuko kandi iyo bashatse novuga gutuvya kudaha agaciro amajambo amwe abayavuze n'abategetsi bamwe batandukanye naho nyine barabikora kubera yuko ntibabigira ko commentaire aya n'amajambo aremereye Kagame yivugiye sivyo mugabo nta commentaire bigize bayakorako kuko bazi yuko kuyavuga ko bari guca babica bari guca babamesa mugabo aya n'amajambo wanashaka n'amakungu iyo ayaha agaciro akayakorerako byari kugira ikintu bihinduye mu matwarire ya Kagame kuko ubu yibona ko ari kibirengeye ubu yibona ko arivuga ari kijana ngira ngo arabonyera kwa pase aho yavuze ngo babandi bavuga ngo bazonwara mu butabera bazankurahe urumva bazamukurahe nyene urumva uravyumviye bamwe bavuga ngo bazomutwara imbere y'ubutungane bazomukurahe aya n'amajambo amwe yerekana yuko ari hejuru nkuvuga reka noneho yaravyivugiye ko n'Imana batinya hari akantu uvuze bwana musisanguzi utanumva akantu mu miseze niho yavuga yuko Kisekedi Fatibeto yuko bo kwikangura basanga yamugejeje mu Rwanda batazi umuntu umwe ngere mugabo ikibabaje tugaca turaba urya Victoire Ingabire ukuntu ariko aramubigiye urumva nta n'umusita afise urumva hari amajambo mu by'ukuri uyumvise ku muntu w'umutegetsi nk'ujya umukuru w'igihugu nk'ujya ucubona yuko vraiment antuka iriya destin vapa tuvuge ko ari ubusaza cyangwa ni depression shaje nararezwe n'abavyeyi narezwe naciye amaboko y'abavyeyi babiri hari imvugo mu by'ukuri ntashobora kuba nokoresha sivyo mugabo iyo mba nka babandi hari imvugo nari gukoresha vraiment zari kuba ziremereye kumbure kugira ngo abantu bashobore kuba botahura mugabo wumve ngo umuntu w'umutegetsi nk'ujya kubahuka akavuga yuko uwundi mu president w'ikindi gihugu yo mushimuta akamwiba akamuzana ngo ntiyagire n'ubumenyi cyabaye sivyo aho muganyambo yabishobora baneva aba yarabashimuse reka so hari andi majambo yavuze yo bona journalist ndi kuvuga mwe mu discours agiye ivugira sivyo yaravuze ngo kankoshi teme yakoresheje nawo bwiyo mu Kinyarwanda ngo hariho ubutabera buzwi bw'inkiko ariko hari n'ubundi twebwe tujya dukoresha urumva mu kirundo vuga ngo hariho ngo ubutungane buzwi bakoresha donc ubutungane bwa bose buriya inkiko mu kirundi ni gute inkiko ni ubucamanza sivyo hariho ngo ubutungane buzwi donc abacamanza basanzwe bakoresha ngo umugabo bobo
ngo barafise ubundi bw'iwabo bakoresha sivyo Ego. abasesanguzamwe n'abandi baca bumva ubwo butabera bo bakoresha butazwi atari burya bw'abacamanza Ego. nta wundi barakwica Yeah. iwabo kwica n'ibisanzwe iwabo kwica ntabwo bigize so journaliste iki kibazo wazanye kiratuma mvuga amajambo menshi Ego. kiratuma mvuga amajambo menshi Turaza kuraba tuya umbabarire kandi ntuze kunstop ureke hari indi passage natoye ahantu Kagame nyine ubwe yivugiye ngo u Rwanda tuzorusiga uko twarusanze Kagame yavyivugiye ibi byose ndi kuvuga nabifitiye ibihamya ubibaze ko ndi kubesha ansange muri commentaire akenewe amavideo turayamuha sivyo yivugiye ngo u Rwanda tuzorusiga uko twarusanze kandi nibaje bagwana igihe bazoba bagiye ku mafro bagiye kugwana bazogwana nk'abatagira ico bahomba aya n'amajambo Kagame wenyine yivugiye bona journaliste nk'ibi ndiko ndabivuga iyaba ntayo ko nsubiramwo ivyo yavuze bacavuga ati voilà wa musesanguzi amacakuru ntaramurenze agomba atangwe no guteranya abanyarwanda n'abandi jewe aho sihondi ibi ni Kagame yavyivugiye yavuze ngo nubwo u Rwanda bari ko baragubaka uko bashoboye kose ngo mugabo nibabona ko bagiye gutsindwa bazorusiga uko barusanze bivuze ngo bariteguye anytime ndavuga FPR Inkotanyi bariteguye umwanya n'umwanya yuko bashobora gutsindwa ariko hanca nibaza ikibazo ese bazotsindwa n'abandi kata bari ko barahangana ntawe pe uko mu Rwanda batekanye bazotsindwa n'abandi ngo bazorusiga uko barusanze aya rero n'amajambo abasesanguzi iyo turiko turasesangura duca tubona yuko baje bavahe bateganya kuja hehe bigenze gute muri bo bararemye intambara baramaze kwitegura yuko umwanya bashobora kuva mu Rwanda bagasubira iyo baje bava sindahazi ntuhambaze nimba ari mu mashamba ntavyo nzi nimba ari mu Buganda ntavyo nzi nimba ari mu Burundi ntavyo nzi mugabo bonye n'ubwabo bariteguye yuko bazosubira iyo baje bava kandi basiga u Rwanda uko barusanze ibi rero bona journaliste fatiye kuri amajambo ni ibintu byerekana neza yuko biteguriye nabo kuba bokora genocide mu Rwanda nkamwe bobona bari kuri menace yo kwirukanwa mu Rwanda bariteguye kuba botsemba bamwe n'abandi mu Rwanda nkamwe boba kuri menace yo kuba bokugwa mu Rwanda mugabo je sindavyibaze ko bazokugwa mu Rwanda kuko nabo bariko barahangana hari kirobere wo urumva mu Rwanda kiriko kiragwanya Kagame ntaco kabisa ko naba amazi imyaka irenga 30 arondera muri Kongo atamusi niwe ndumva ngo yabafasha mu iyo minsi yahera no twumva bikaraga ngo bafashe ngo umugenerale ngo ni mu FDLR bazanye utariwe igihe bazanye umwede maso bazanye umwubatsi umwede maso ito Pacifique ngo ni umugenerale w'umu FDLR so ntaco bakorera ubusa bijya c'était juste kwerekana yuko bari ku rugamba rwo kurondeza za ntera hamwe kandi ko baguma bazifata aha kijya genye na journaliste warabonye ko muri liste yabo ba presence ngo nabazananye n'ujya mu general mu FDLR harimo abari basanzwe bafunzwe bagirizwa ngo ni intera hamwe ziripotinze bongera baraparisa kandi ku makamera so ibi ni bimwe twavuga barafise abantu babandikira amascript nukuba ni filime bariko barakina mu bisanzwe bobo bari imagine batireka turondera abajene duha amahera
baze bemerewe ko ari aba FDLR hama tubafunge tubarekure après exita duce dusubira muri Kongo twerekane yuko ubundi naho baraja baracahari reka tubandanye tugira gute turondeza kamwe n'akandi so bona journaliste rero buriya iyo umuntu yihaye kuja mu kintu agomba kukijamwo wese jewe franchement naragerageje bona journaliste gukompara kurondera umuntu no kompara na Kagame sivyo kwisi buriya namutuwe narusha nakomeje kuraba umuntu ubutegetsi bwiwe bwoba busa n'ibyo Kagame ariko arakora namutuwe narusha mugabo Kagame aramurenze Adolphe Hitler Kagame ararenze Adolphe Hitler bona journaliste ubu Trump yavuze ko Kagame yoba amaze kugarika cyangwa se gutsemba abantu barenga imiliyaridi zitandatu muri Kongo ni Trump yavyivugiye cha miliyoni imiliyaridi ukavuga imiliyoni mugabo za Human Rights Watch n'izindi zizo zivuga ibindi biharo birenze sivyo aba bose akabagarika ari tujuru kurondera FDLR mu Rwanda mugabo akaba atamunsi numwe turumva bano aba respondize FDLR harabo yafatiye mu Rwanda muri Kongo nako ngo abereka makungu agire ibintu bona journaliste bingeze n'ahantu d'ailleurs gushika ubu sindi ko ndiyumvisha pourquoi les Congolais bariko barazira ubusa gushika uyu mwanya sinumva impamvu President Paul Kagame arakamana mu karere franchement sindavyumva bo sinzi wongira ngo uwo bintahuza gusumba bwana mususanguzi niwe kenshi kunda kubivuga yuko ujya ari umuhungu wa Amerika cyangwa ari umukozi wa Amerika ivyo rero kuba yogira igitinyiro kuba yo kwigira kamana ngaha muri EAC numva bifise igifatiro journaliste mu myaka 30 iheze Amerika hamaze kuja abategetsi bangaye abaperezida bangaye mu myaka 30 iheze ni benshi ariko hari amasezerano kumaho uyu munsi Chirombo inama nshinga amateka ya Tanzania za Amerika baricaye barasohora ugwete bamusaba yuko ngo atokwitoreza ibiringo birenga ivyo yemerewe sivyo inama ya Tanzania za Amerika yarasohoye ugwete isaba president wa Kongo yuko atokwitoreza ibiringo birenga ivyo yemerewe ni kuvuga bibiri kubera iki Kagame iyo nama itigeze ikorana kuva iyo myaka yose 30 cyangwa kwa Museveni mugabo mu Burundi kwanga umunze wawe ingene byagenze caja mwibarabara Chirombo uyu munsi basohoye urwandiko kandi handazi yuko na Son Excellence Basi ndayishimiye ntibazotangwa kuja ngaho basohoye ibyo basohoye ngo na madeclaration bagira Kagame kwereka amadeclaration atahaba cyangwa kwa Museveni kwereka amasezerano atahaba Museveni imyaka atwaye irateye rero urabona bona journaliste uku kuntu Kagame novuga yateje imbere igihugu cy'u Rwanda ku muvuduko urenze mu buryo bwihuse ni nako itirere yabikoze hajya mu Budage urabona dans les années 1938 vers 1945 si je me trompe pas Adolphe Hitler yarubatse Ubudage economiquement biratera ubwoba n'amakungu sivyo après ça qu'est-ce qu'il a fait yaciye afata 50% ya budget y'igihugu ayishira muri armée irane domeme ngaha kujya Kanyaru sivyo abenegihugu inzara irabishe abenegihugu barashonje bari muri funga mikanda kandi itanguye kera mugabo raba armée rwandaise ingene iriko yiyubaka ko bariyubaka ku rugero ruteye ubwoba so bivuze ngo rero buriya najya amajambo Kagame yavuze ndagwenda garutse yayakuye ngaha yarubatse igisirikare hama haragira igihe avuga ati vraiment jewe ndabona yuko mpagaze neza avec mon armée personne ne peut pas nta numwe ashobora kumpangara
mugabo acaravuga ko akajambo ati nkamwe vyoshika twebwe tuzogwana nk'abatagira ico bazohomba sivyo hano majambo yacavuga mu nyuma so mbandanije kuri Adolphe Hitler bona journaliste qu'est-ce qu'il a fait amaze kwekipa neza son armée yatanguye gutera ibindi bihugu yatanguye gutera ibindi bihugu vya Burayi bo ibisi byo nje guteba ko cyane gose bona journaliste mugabo tuje no kwa Kagame ni cege ugateratira mu karere ahina kimwe tumaze gukora ibiganiro byinshi twerekana source y'umutekano muke mu karere c'est bel et bien président Paul Kagame et son armée RDF narabivuze neza ko RDF ntabwo ari igisirikare cy'u Rwanda kera ngo igisirikare cy'u Rwanda ni igisirikare Amerika yubatse n'ibihugu vya Burayi kugira ngo baze bacifashisha kudestabiliza Afrika kugira ngo Afrika bayigumize mu bukoroni sivyo bashize imitahe itagudu kwingana muri RDF so Kagame rero amaze kubona yuko yapanze RDF fresh nkakumwe Hitler yabikoze yatanguye gutera Burundi Tanzania aho yabigerageje rimwe baca baramukorera umuti kandi ntiturasobanurira badukurikirana umuti hari abatabasobanurira abandi hari abatawuzi Kongo yoyo yayibasiye ku rugero rutiye n'ubwoba Kongo yayibasiye hariho na sorry ni Mozambique na Mozambique yaremyemo ikiroberi wenyene acarungika RDF kugwanya ca kiroberi yakeya muri Mozambique abanyarwanda bahungiye za Malawi muri za Zimbabwe n'ahandi n'abarundi ariko arabatesa akoresheje ya RDF cyangwa gisirikare cy'abanyamerika so bivuze ngo bona journaliste rero kujya bavugutiye Adolphe Hitler na Kagame batamukoreye kujya ntibikunda kugira ngo Adolphe Hitler bashobore kabisa kumukorera umuti nuko ibihugu vya Burayi byabona ko biri menace byakoze novuga igisirikare kibumbiye hamwe abasirikare benshi cyane gose ubyumve so niyo mpamvu na Kagame burya kugira ngo bashobore kumucecekesha mu karere nuko ibihugu byo mu karere bitamushigikiye je dis bien baja hamwe bakarema igisirikare bagatanga ugwaruka bagafata ugwaruka gwinshi umve ngo benshi bakabaha umwitozo wa gisirikare bakabamenyereza bakabaha discipline militaire bakabaha ibigwanisho bigezweho hama bakaja guhangana na kijya gisirikare cy'iterabwoba RDF ni gisirikare cy'iterabwoba nuko baja ngaho bakavanga ngo ni gisirikare cy'ikinyamwuga wapi n'abateroriste uravye ibyo yakora muri Kongo bona journaliste uravye ibyo yakora mu karere k'ibiyaga bigari n'ahandi ni ibikorwa by'iterabwoba so rero birakenewe yuko ibi bihugu je précise Burundi Congo Tanzania n'ibindi ndibuka president wa Cameroon très récemment yavuze ngo ibihugu bizi yuko bikeneye umutekano byo muri Afrika byari bikwiye kurungika abasirikare muri Congo sivyo yarabonye game iri kirakinwa yarabonye umukino uri uhari irifa rero yuko haremwa igisirikare c'akarere kijejwe kugwanya imigwi y'iterabwoba sivyo none ico cyumviro ndiyo kigwanya nta numwe pe uwogwanya icyumviro cyuko hobaho igisirikare c'akarere kijejwe kugwanya imigwi y'iterabwoba yoba ari muri bamwe bateza iryo terabwoba yoba ari muri bamwe bafise imigwi bisangije y'iterabwoba twese turarushe franchement turarushe ugwaruka rwo mu karere gwahereye i Burayi gwazi ko baji Burayi kubera iki bafise ubwoba bariko baratinya biriko baraba mu karere k'ibiyaga binini barabona ko atakadoza gahari k'akarere biturutse kuri iyi migwi y'iterabwoba iri mu karere so ni byiza rero yuko bona journaliste
hobaho igisirikare kigizwe n'ingabo nyinshi, abarundi, abatanzania, abakongomani, bien sûr n'abanyarwanda babona yuko vraiment dukeneye kuva muri ubwo buretwa bw'iterabwoba bwa bamwe n'abandi, n'abakenya babona yuko tutagomba kuguma muri buno buzima bwo kwamana turaryamye ntuzi ko buca burake ntuzi ko bwirirwa. So je ndumva bana journaliste nogarukiriza turangiza iyi abariko baranyita ko ndi umunyamacakubiri si n'uburenganzira bwabo. N'uburenganzira bwabo nibanyita uko bashaka. Mugabo gihe cyo nzi coco nuko fin de fin bazoza gutahura kiswije kazoza izobaho kuri kazoza niyo uzababwira ati vraiment ujya musesanguzi ibintu yavuga kwa rukuri. Ndazi ko tugitangura abantahura ubu tugitangwa ntibantahura, hari abagenda bantahura avec l'autre. Ndahamye ko nabandi umwanya ariwo uzobaha ukuri kw'ivyo jewe mvuga n'ukuri ko jewe ndi cyane. Gusa pana musesanguzi reka ngire ko ndagushimira cyane kwa kino kiganiro. Yes, ndagushimiye nanje bwana journaliste. Reka nshimire n'abandi badukurikirana. Tubasabe duhurire muri commentaire. Sivyo? Nimba narenza karimbi bambwira bati vraiment hawarenza akarimbi cyane gose. Nimba naho hari aho ntashitse baze kuhashika kugira ngo bankomprete turabikunda. Nizeye ko dushobora no guhurira mu bindi biganiro kumbure. Cyane gose kananje ndabashimire cyane ndabatumira muri commentaire nk'umusesanguzi wabivuze. Nongere ndabashimire vyimva mutima wewe wese waravye kino kiganiro kuva ku ntangera kwino munota. Nizere ko ashoboye kumvira vyinshi na cyane cyane mu vy'umusesanguzi yagiye aragaruka ko cyane. Reka ndabatumirire ufite nda subscribe bien sûr kuba tarabikora kugira ngo tubandanye tuba benshi twagora umuryango mwinshi. Irindi sango ni mu kindi kiganiro. Bye bye.